make rero ntituje guterekera no kubandwa ikada, ahubwo tuje kubabwira kubasangiza inkuru. Iyo nkuru rero niyerekeye ibikorwa bya Lobaba Company Group, hamwe n'ivyo harimwo n'isango nyezina yo kuwa 30 Munyonyo 2024 mu nyubakwa za Hotel Club du Lac Tanganyika. Nitwa Alain Nova Irambona, naho bavuga ngo umugabo atari so ntumuvuga mu izina, mugabo ku by'umwanya cyangwa umukenyezi atari nyoko ntumuvuga mu izina. Reka ngire ko ndabagira ku muriri ndondora abo turi kumwe hano, hanyuma duce tugenda ku cyazindukanye. Aha ni Adiela Muhoza, benshi bazi nka Aditop, numenyesha makuru akaba numu MC. Bavu yanje hariho Judy Gael Gihimbare, rero benshi bakunda kwenda ngo ni Gahimbare, oya ni Gihimbare, ni umumenyesha makuru aho kandi babona kari ibindi yazivugira. Ku rundi ruhande ni ahishakiye Napoleon, azwi nka Intore Segihembe, arabandwa n'umwanditsi umuronzi. Turi hangare kugira ngo tubasangize ikiyago kiramvuye kubijanye ni na kimwe mu bikorwa bya Lobaba Company Group. Ico rero akaba cyerekeye isangwe ko 30 Munyonyo 2024 nkuko nabivuze. Nako rero imbere yuko nja mu idonido ni kumwe na Judy Gael Gihimbare, nabaye ndamucira inzira mugabo bunini wateretse. Karibu. Kirundi cyagoye. Mbanze kwanza ndabaramutse, n'inzira yuko mwaramutse neza. Haraheze igihe kitari gito mubona hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi affiche ivuga ku bijanye n'ibikorwa bya igikorwa kizoba itariki 30 z'ukwezi kwa 11 hariya muri Club du Lac Tanganyika, yanditse ko le Baba Launch Event. Le Baba Launch Event ni event ije kugira ngo ishobore gushira ahabona ibikorwa bitandukanye Le Baba izoba iri kwirakora mu misi iri imbere. Kandi Le Baba Event ni igikorwa cyateguye nka benshi bibaza ngo ni concert, mugabo azoba ari event izoba irimwo abantu batandukanye. Hari abo twashize imbere, hari abo mwabonye baba artiste, mugabo ni event izoba iteguye ukugukurikira. Umuntu wese azoza muri event azoba afise ububasha bwo kwiyerekana bivanye nuko ingena vyiyumvamwo, si ku gahato. Ariko umuntu wese yiyumva yuko ashaka kuryoherwa n'abandi, nuko uyo munsi azoshobora kwerekana ico ashoboye mu mwanya wiwe. Muri no event nkuko mubibona benshi baravuze kuvyerekeye kwinjira ngo itike ni rirerire. Kuri uno munsi rero tugomba tubamenyeshe yuko umugwi uri kurategura ibikorwa, team ya organisation twaricaye hasi turabona yuko dushoboye korohereza umuntu wese ashaka kuza muri event yacu. Hakaba kuva uno munsi inyuma y'ino press conference haraza kuboneka amatike ya 50,000 yo kwinjira, mugabo ibiri muri amatike yarahari ntibizoba birimo, ni kwinjira hama umuntu wese azoca yimenya kuri ayo 50,000. Ikindi naco nuko aba artiste nkuko mubibona ngaho onye niho bazoba bari, kandi muzotangura kubabona kuko ofet ibikorwa byari byinshi mu baririmbyi dufise, mugabo ubunye baravuze ko bagiye kwiyerekana kugira ngo mushobore kumenya yuko itariki 30 atamuririmbyi numwe azosiba muri Club du Lac Tanganyika. Ama repetition azoba kuko banshi bazoririmba, bose bazoririmba live, si live au complet mugabo bazoririmba live bose. Rero bazokora ama repetition kandi uko ibikorwa bizogenda biragenda. Muri nondwi no bamenyesha yuko nkuko tugiye gukorana na Mashariki
bazoshobora kuza barabereka ikibiriraho ukungene ibikorwa ariko biragenda birategurwa kugira ngo abantu bashobore kumenya ivyo bateguriwe itariki 30. Ego mwumvise rero ko aba arasoma uwa mbere umusa mbere yuko rero yiyongera no kongera ko yuko Melanie Boy azoba ari kumwe natwe mu cyo gikorwa inka Lavash Alvin Smith zoba turi kumwe uwo munsi wa 30 z'ukwa 11. Vania Ice tuzoba turi kumwe kuwo munsi kw'iryo sango rya 31. Magic Ngorongoro Mystère nawe tuzoba turi kumwe aho n'umugwi wa abaririmbyi mugabo kandi kitabuza ko hari n'abandi bantu muzobona nk'ama surprise. Tuzoba turi kumwe muri host hariya byose ku rutonde na uno Aishakiye Napoleon intore se gihembe ntazoba ikarabandwa mugabo nizera ko azoba ari ku yindi ntumbero ihuye n'indinganizo n'integuro ya Lubaba Company Group. Tuzoba dufise Muhoza Adiela Ditop nk'umwe mu MC bazoba korafasha kuryosha ibirori ikitavuze ko hariho n'ibindi mushaka kubona. Tuzoba dufise Kaneza Mona Ward cyangwa Mokenzi nk'umwe mu ba influencer bariko turafashanya mu byerekeye publicité na marketing y'ino evenement. Hanyuma isango mwabyumvise ni Hotel Club du Lac Tanganyika ni kuva 18h saa 12 amasaha nyezina. Byinshi muzobimenyeraho, hazoba ari nakanya ko gusangira. Murazi ko muri tike ya 200,000 harimo na buffet nico kunywa cyangwa ibyo kunywa. Muri tike ya 500,000 nuko nyene aho ni kuri very VIP, naho kiya kibanza twese tuzoba tuba VIP, mbere n'ubu tuba VIP twese. Urabona kuvyeke by'ibiciro nibaza ko abantu bose batamenya gutandukanya icyo biti biteramo. Twese dukoresha igiteramo mugo biratandukanye. Ujya munsi azoba ari soirée de réseautage de networking. Ku bantu bari muri monde ya marketing barazi hari umuntu kugira uhure nawe wo dépense ni miliyoni 5 kugira gusa muhure. Mugo yo munsi dushaka haskirikanje ko abantu benshi bazoza bari mu ma company atandukanye baje guhura kugira basangire. Iyo 200,000 harimo ibyo kunywa, harimo ibyo gufungura. Twicaye no munsi nova ngo turi mu Faransa ni IFB, mugo yo munsi tuba turi mu Butaliyani. Niko no bivuga kuko nijo kijana na ya masaha no kubaha umwanya. Ikintu cyose bivana nyine cyateguwe. Tumaze kubona ibiteramo barihisha miliyoni kandi abantu bakaza bakuze. Rero ni bande bumva ko babikenewe kandi ndakubwire ko ama booking yatanguye. Kiyo nimero mubona hanyuma ngo bukene buri ku muntu ntavyo nzi mugabo hari aho ivyo uririra ari byo abandi barirana. Rero nibaza ko tishuye nakijya muvukanye muri umukubito ryo gutegura ibikorwa bizokorwa no mu 2035 na 2040 ku buryo naho bumvise bavuze ati mbega baba irimo bande gikomeye gusumba zo bari baba gusumba n'abayirongoye izo bari baba gusumba bayirimo kuko yamaze kwerekana intunganyo ibikorwa byo hora bigiramo n'umuntu wari wese naho yo bari bozovuga uti narifise ikintu nashaka kugira nipfuza ubufatanya bikorwa partenariat na Rebaba kugira dushike kwihangiro twipfuza kuko ntumbero nyamukuru ari kwerekana karorero keza no gukoshora amakosha yakozwe muri kahise ngo ibintu bigende neza umuntu wese yishimire ivyo ari kwarakora kuko uyu munsi hari abantu azokugira ngo narahevye gukora iki kintu kubera tamahera rimwe kumbura yabuze umuntu gufata ukuboko. Hari abantu bavuga ngo mu Burundi ngo muziki mu Burundi ngo ntamahera rimwe muga nk'ivyo bibwiye Yusuf Nyanga acakubwira toya amahera rimwe gute kandi jewe ari untunze. Alvin Smith no mugira ngo muziki ntamahera rimwe ari byo bimutunze. Jewe ngiye ko ikirundi atakamaro kimaze
sinshobora kugutahura n'umunsi umwe kandi ivyo barabivuga ubwo rurimi ruvuga mu Burundi gusa ruzogutwara jewe barabimbwira mukuraba rero ko umuntu yogira imbono yakuri ico gutuma rero ntango yamigoye iyo umuntu yubatse igorofa ariko mu mushinge atawukomeje gira mwarabonye ibyabaye Dar es Salaam mu ndwi zibiri ziheze igorofa ntitembagarira icara mukurinda rero ko ibituriko turubaka dushize n'inguvu zozo bana umwanya umerumara nico tumubona mu mushinge ari ngo harakaguvu ku buryo n'umuntu azovuga ati nshaka gukorana na baba tuzomenya vy'ukuri tuyu umuntu aje gukora yiteguye kandi yiteguriye n'umusaruro uzova twist investipe n'ivyo ronka bibabike shizemo nayo mitaye myinshi n'ivyo ronka biba byinshi burya umumiliyardere wese hari amamiliyoni amajana yatakaye muri investissement mu miliyoneri hari ibihumbi yatakaje n'umuntu wo kugira ngo nk'igihumbi hari amajana yatakaje niba rero wumva ushizemo ibihumbi amajana 2 nuko twiteguye kuzoronka amamiliyoni